Angeli, inkuru yawe irimo amabanga menshi. Nutangura kuyavuga noyo urubunka ageza mu ijoro. Ariko ndakubaza, wifuza kumenya ukuntu byabandanije? You know, let me tell you something. Sometimes it's much better to chill a while and to boost a little bit more our living hope. Life expenses, you know. So, yakamfata akanya ko gushimira kubw'icupa wahuriye uri umutama w'amateka. Okay. Please. 14. Urazi ndababwira ikintu kimwe. Iyo umuntu agukunda bya nyabyo, iteka ryose yama yitwararika ubuzima bwawe, ukumva neza ko atakintu na kimwe kibi, nta kintu na kimwe kibi cyo kubako ahari. Nabaye ubuzima bwawe. Urakoze. Nanje nabaye agakinga kawe. Ese murakoze. Urakoze gutabara ubuzima bwanje. Iteka ryose umuntu aba yiteguye kukubera inkinzo. Uwo muntu iteka ryose yigaragariza mu bikorwa gusa. He is always there to protect you. He is like your hero. Abantu nk'abo baba bagoye kuboneka. Angeli, ubaye? Mr. Ndumva nameze neza. Sinzi ko mwakwemera tugataha. Please. Okay, fine. N'ubundi utameze neza byogorana kuguma ngaha. Nera. Oui. Muhagurutse Angela umutahana. Ndakwingiza umucunge cyane. Ntagire kibazo ahura naco. Akina kibazo. Kubera ko ndabona ameze nabi cyane. No mubabalo bizohetwa no kumvikana ndimo mwijima simboniyo ncangaca nibuka cagihe unsezeranya kutazosiga ndikwiruka ayasishika nkarabiyo mvuye niyo ngi bikananira kubivamo. Angeli, ubu rero ushaka kumbwira. Ndazi watuje. Ubwo twari mu kabari wari wumva umeze gute? Ko twari turyohewe mu kanya gato nkabona urahindutse. Hari habaye iki? Oya nta na kimwe kandi ntacyo nabaye.
gusa je ndi wa muntu iyo numvise ikintu manza nkacigako hajya wumvise ijambo shira wa Kevin yavuze mushobora kuba mwaza ngo yabivuze ngo nukura ko yari yaborewe oya aguvye akaravuga ko ari ukuri yanyibukije umunsi wa mbere murano ujya muhungu twahuye arabahungu babiri ariko wa kabiri na n'ubu sindasubira kumubona niwe yaje nk'inkinzo y'ubuzima bwanje nawe Kevin karanyibutsa ikibabaje na n'ubu sindasubira kumubona kandi nta n'icyizere mfise cy'uko nzongera kumubona. Angeli umuhungu asumba ujya twari kumwe urabe ntiwitesha amahirwe azarimo mu buzima ujya muhungu ndabona nk'aho ari ubuzima bwiza bugukeneye. Nela reka n'ibyo shanda gusabye sibyo okay nta kibazo ahubwo reka ndakwereka iki kintu. Okay ego kweli ni bon. Kariyo Stare muraho amahoro mabuji muraho murakomeye. Ego n'amahoro. Ego nawe wari waduhebye wahora hehe kwiye. Oya nukuri si kubaheba urana ubu turi mu mpeshi nukuri ubu turi ko turasiza duteragira kugira turabe ngene twobaho. Nanje mengo wampaye imiti. Ego uravye impuzu zitamesuye zirunze muri iyo nzu. Nanje nta muntu numwe hanze usubira kwizira ngo ndamuhaye impuzu zanje. Urumva atari wowe uzimesuye nta mahoro ndonka. Ebe nukuri uyu munsi witegure kumesa. Uyu munsi uramesura si nk'iyindi minsi. Ntabwo mabuja ahubwo ndanatomboye ko zihari ahubwo iyo ntasanga zihari niho byari kumbabaza. Mbega mabuja ari utinya gukora mwa kino gihe mabuja ahubwo unyihereje nikorera akazi mese mpaka kuko nico canzanye. Ma wari Claudine naje ni jewe wari waduhe nukuri mahoro mwana ni sawa. Ego acha nukuri nabahevye mugara nako ndabibu yari yadhevye nukuri kw'Imana. Angel mucanara hirya Claudine mugende andahora mesurira reka ndamuzanira impuzu. Sawa sawa ego Angel nukuri ndaha ni sawa nawe nawe wabaye inkumi nukuri warenze nukuri turi mu kuronka bako yash Mon fiscal. Oui, maman. Ngo ndakubwira inkuru imwe. Iyo umuhigi agiye guhiga impongo abanza kumenya ibintu bibiri. Icambere atangura kumenya iyo impongo izanana. Hanyuma n'umwobo itahamwe. Mbega nyine ntaragira ico mvuze. Ni gute wa mukobwa? Byagenze gute? Aha. Mama ibintu byose ni bukebuke aho bigeze ujya mukobwa ndabona ibintu bizogenda neza. Oh, félicitations mon fils. Ngerageje kuraba uburyo yifata ibyo tuko turaganira nkagerageza kuraba n'uburyo nganirizamo by'ukuri ndabibona kujya mukobwa nkunda. Aho rero nyamba gukunda nawe utegeza kumukunda cyane. Umukobwa iyo umweretse intege nke z'urukundo nawe aca adendebukirwa kuko burya nawe hariho abo bandi baba bariko baramurondera kandi ndakeneye kumubona uko yubasa kose. Mama wakoze kumanura hama nzomukwereka ndazi tuzomubona.
Claudine nibagiye mimi. zana mwiza zana we genda urabe n'izindi ntangora Oya nitinye natindi twoguha. nukuri zana mana je ntuziko nanaje kumesura ivyo vyiwanje kwera zana zose Twakwicisha impundu. oya nta na kimwe Claude, sa uruvuga ngo baye ubuzima bubi. Burya urazi ko ari abantu benshi babaye ubuzima bubi buri munsi y'ubwo bw'iwabo. Bakura bakifuza ko baba mu bwo buzima bwawe bayeho. Ikindi naco kwino sina umuntu n'umwe yigeze arondera ngo aheze agira ahantu avuga ati ndarangije. Bose tuguma twirukana ubuzima. ndakubwire gahanje wewe uri umukobwa atahura uri umukobwa n'ukuri ntawo kubwira urabona harahiriwe umuhungu azogutwara kwera nukuri nukuri ndakubwira ga Claude, buri gihe iyo umukobwa aciye bugufi Imana yamemuha umugabo ubwibone. Ndakubwiza ukuri Claudine, icyo sinizera abahungu none igeze guhura nawe umunsi umwe numva umutima wanje uramukunze na n'isasi ndasura kumubona namasaba Imana ngo ibyongere mpuze nawe ariko icyo cyizere sindigira ndakekerako. mbita ndakubwirire mwana nyimba uwo muhungu ari w'Imana yagusezeraniye ari w'isezerano yawe muzosubira kandi muhure kandi gene muzohura nta nibyo uzomenya wewe Claudette kibazo ho kiri nuko nshobora kuzohura nawe koko ariko nkadusanga nta nkunzi gusanga yikundira abantu birabura nanjye uranako ndi inzobe. amarira n'umubabaro bizohezwa no kumvikana ndi mu mwijima simfoniyo nkaca nibuka ca gihe musezeranya kutazosiga ndikwiruka ayasishika nkarabiyo mvuye niyo ndi bikananira kubivamo. Amour c'est quoi? Je dis, amour c'est quoi?